arasiba n'imiburiburi inkino zigera kuri hagati ya 3 ndetse na 4 atagaragara muri equipe ya Real Madrid. Tchouameni rero byamenyekanye musika afise ikibazo c'imvune muri equipe yitwa Real Madrid. Umukinyi mwiza wa Alonso yagize ikibazo kuko ravye iminota amaze gukina ino saison bigaragara ngo n'umwe bakinyi beza Alonso afise kuva mu gikombe c'isi wanashima kuva mu gikombe c'isi ariko kandi n'umwe bakinyi kwa Alonso bahora mu kibuga. Yani Aurelien Tchouameni bigaragara ngo muri gwa rutonde chance gwa rukurikirane rw'inkino equipe ya Real Madrid ifise hanze atagiye kugaragara ariko kandi ni na Aurelien Tchouameni yari yitezwe cyane mu rutonde rw'umugabo w'iskwisi ya Didier Deschamps gwasohotse no munsi muri Équipe de France agiye kwifashisha mu nkino bafitanye na Azerbaijan ndetse na Ukraine mu nkino zo kondetike ikombe c'isi na cyane ko bagiye kuvalida tike yabo muri ino treve ariko no munsi ugiye kuraba kubura Aurelien Tchouameni ni kudi ubwa mbere kuri Équipe de France kuko niho novuga ngo hari hageze nabo ko bamukenera kugira ngo badekoroshe ino qualification mugabo nibaza ko izoba excuse kuri Didier Deschamps kumva ngo yabuze Tchouameni ko nabonye yaciye agarukana Ngolo Kante uravye mu rutonde agarukanye Manuko nameze neza veke ibura rya Diera Bio nawe nyine afise ikibazo c'imvuna ariko warenza iremere ni hari mbona ko abiveke Eduardo Camavinga no musi navuga ngo atari mu mvune ko kuribuka ko imbere yaho gato hageze igihe ababurira rimwe akabura Tchouameni akabura na Camavinga no musi bise Camavinga afise kono afise Kante na warenza iremere ukavise Cherki nkamwe atawogira imvune mu nkino bafise mwino weekend kugira ngo nibitabe kuri Didier Deschamps ni kudir mugabo ushobora gusirimonta ukaronka abandi mugabo no mudufasha karo kuri equipe ya Real Madrid ni umugabo w'izina rya Xabi Alonso bigaragara ngo nawe muri bimwe mu byategerezwa kugwana navyo ubona ko imvuna atozishira inyuma kuko please abakinyi begera imbere ni kwa sanga bariko barafata ritme uno musa bamaze gufata ritme nibo bari kuri riske ikomeye cyane yo kuba bo kwisanga bariko baratuma systeme ya Xabi Alonso ikunda ariko kandi nibo bari kuri novuga ngo riske yo kuvunika umwanya kuko barusha uno munsi ni Tchouameni mugabo uribuka ko na Federico Valverde nawe yakorewe ibipimo nyuma yo kurangiza match ya Liverpool bivugwa ko nawe ariko aragaragaza uburuhe kanaka uno munsi ibipimo vyerekanye ko atamvuna vize mugabo on peut avoir peur aussi yuna mugabo yitwa Federico Valverde kuko ariko aratanga solution hagati mu kibuga ariko aratanga solution ku nimero 2 uno munsi Trent yagarutse Trent yarakino ku rukino rwa Liverpool birumvikana ko bakina na equipe yitwa Rayo Vallecano muri weekend ashobora gukinisha Trent ku nimero 2 mugabo deja bamaze kwisanga dans obligation yuko Federico Valverde acagaruka muri mediane natagaruka agakira mediane Trua urakinisha Camavinga ukinisha Jude Bellingham na Arda Güler ariko birumvikana ngo bwa mbere effectif yuno mugabo irabaye réduit ariko kandi nabaredwi abuzumwe mu bakinyi bavuga ngo bariko baratuma uburyo uyu mugabo ashaka gukira yitwa Xabi Alonso bigira gute bikunda kuri Aurelien Tchouameni nta byinshi biri bwicu usivye ko iyo equipe yawe navuga ngo uyita igutaka jona ko ari hageze igihe igukenera cyane biba bibabaje mugabo kuri Tchouameni sinibaza ngo nyuma ya yindwi zitatu aragaruka ngo yatakaje ikibanza sinibaza ko inyuma y'indwi zitatu ari Tchouameni aza kugaruka asabwa byinshi gusumba ibyo yategereza gutanga bien sûr aza kubandanya kuri ritme ya equipe nivyo aza kubasabwa kuko izi mvune buriya ze hagati y'indwi 2 na 3 je kunze kenshi sinkunze kuzifata nk'imvune nkunze kuzifata tout simplement nk'umwanya ahubwo wuko umukinyi yitwa ko asa nk'uhora gatoyi hama kagarukana ya ritme yiwe kuko hari igihe umukinyi agira ritme akagera nko kubicijana kwijana ukabona ngo hano ari ku rwego rw'uko umwanya n'umwanya yoce bigaragaza akagira imvune irengeye wanashimiye ari kugira mugabo no musi yo bigenze ukubabona ngo ni nk'umwanya umukinyi umubiri umubwiye ati ndarushe banza repose gato yama tugaruke na ya ritme twifuza kubako ni iki kintu umugabo yitwa Xabi Alonso yahaye umwanya umugabo yitwa Aurelien Tchouameni kandi wanashaka umenye ngo kuva Casemiro sohoka Tchouameni n'umukinyi titulaire indiscutable muri equipe yitwa Real Madrid kuko no ku mugabo yitwa Carlo Ancelotti batwara Champions League 2022 yamukoresheje ariko muri Toni Kroos muri hole ya double casser na Jude Bellingham imbere yabo c'est en 2024 plutôt ukongera ko Fede Valverde noneho mu mwaka uheze Madrid yabaye mbi bigasabwa yuko Tchouameni swata ifatishwa muri axe centrale yifashishwa muri mediane hose agahoraho ariko no Mose Xabi Alonso yaje ahindura version ya equipe acasanga no muri version shasha Aurelien Tchouameni agomba kwisanga ari umukinyi wifatiro ibi rero bivuga ngo
niba hageze ahantu Real Madrid bakoresha ingufu zose zishoboka hari uri ko arazikoresha bisa nuko hari abandi batanguye mugabo wewe ariko akoresha ariko yongera kuzo yakoresheje ibi binyereka ngo niba Jude Bellingham yarigeze kugira ico kibazo ku rutugu bakamukorera operation hari gihe umubiri wamaze uruhutse nubwo yaragwaye hari gihe umugabo yitwa Eduardo Camavinga marigi hari mu mvune basi nubwo bari kumbugita bamukorera operation canke amaze gihe kinini atakora agaragara mu kibuga umubiri ukabura subira areta normal hari gihe ardagirera umubiri we wabaye areta normal atari ko arakora cyane mugabo Tchouameni vyabiye hamwe yisanga ari umukinya agomba gukoreshwa na Carlo hamwe yisanga agomba gukoreshwa muri axe agomba gukoreshwa muri median hamwe yisanze rero Xabi Alonso agomba kuba kabishasha akaca yisanga ari umukinya agomba kuba umukinya mwiza bivuze ngo zanguvu watanga mu mwaka uheze nizo uri kuratanga no munsi bibaye kombine uburuhe bugomba kugaragara ibikanyereka ko jewe nubwo nkuko ari kurabivuga sinja kure yawe kuko imvune y'iminsi yindwize 3 wanajima bagiye kuja muri treve international mba mbona ni yindwa siba karuhuka iyikurikira bakine match za equipe nationale ni ikurikira agaruka ameze neza cyane ariko wumve ngo aba bakinyi ba Real Madrid bitwa ko bakoze cyane ndavuga Tchouameni yamaze kugira ico kibazo c'imvune ndavuga Jude Bellingham na Plito Federico Valverde ukongera ko umugabo witwa Vinicius Junior na probablement na Thibaut Courtois Vini wera narutse kuko mu ntango zazizo ko bagiye barabipfa no mumenyereza ari baramwicarika handi arasubiriye ariko no musi Tchouameni il est presque titulaire mu match zose même chose kuri Federico Valverde batitaye ku ngino bakiye mu giserka gihugu yabo bagarutse ukabona ngo nta mwanya wo kurukwari bakisanga mu kibuga mugabo je bico nurangiriza ko nuko sinibaza ko kuko turi muri monde yaho ugomba kuba effectif yagutse kugira ngo ugwane nino migwi kuko effectif arino bararuha cyane barushe bakavunika bavunitse ukisanga ukoresha bano muri academy Madrid no muzi ndemeza ko ikibazo cyo kwagura effectif no munsi baragikemuye kubera yuko bafise effectif yagutse par rapport yo bari bafise mu kwezi kandi na côté fraîcheur physique bafise equipe ifise fraîcheur physique gusumbiyo bari bafise navuga ngo mwaka wese no muzi ugiye kurabana calendrier Madrid bimirije mu nkino Tchouameni ashobora gusiba n'urukino rwa Vallecano muri weekend n'urukino bazoshikira ko rwa Elche bavuye muri trêve ndetse n'urukino rwa Olympiacos ku ndwi ya gatanu ya Champions League probablement nanasiba nyinshi azosiba n'ugwaje ona ku ndwi ya 14 ya la Liga y'Esport bivuze ngo niba uri kwezi kwa 12 kenekezo rya gatatu kuri match ya Bilbao arabahari kuri match ya Celta Vigo arabahari kuri match ya Man City arabahari bivuze ngo calendrier nimba no munsi uri Real Madrid wowe Xabi Alonso gatakaza Tchouameni ugajanirwa kwikura imbere ya Vallecano ya Kinoge Vallecano ivyo ni bet no arabagora cyane ngaho Vallecano ya Kinoge igende ishobora gutsindwa ibitsindo bine facilement na Villarreal uno munsi Elche nivyo twayibonye nka equipe kina ya utembereje imbere ya Barcelona mugabo nibaza ko ibibazo Barcelona yisanzemwe imbere ya Elche wowe Madrid ucutegezwa nako vyisanga mu rukuta afise Tchouameni ufise Camavinga uno munsi ushobora kuba ufise Fedeo na role yo gukasa kabigenza neza Olympiacos muri Ligue des Champions ni equipe isanzwe iriko iratsindwa na buri wese ndasaba ibiharo birebire kugira ngo ushobore ko woyitsinda rero pas d'excuse kuri Xabi Alonso ngo nuko abuze umugabo yitwa Tchouameni ahubwo ni n'igipimo cyo kuraba ati ni watangura kuzura bura rimwe na rimwe mu nkini zinaziri babakenyi bitwa ngende gwako mbega uzobibamo gute kuko twavuze kuri match review turavuga ngo yataba Courtois byarugenda gute mugabo turifuza kubona umunsi udafise Courtois kuri match nkuru ko runina zoza ari warunyo muri version ya 2024 kumwe na Carlo turifuza kubona ni wabura Valverde arijoro rimwe bazo mu minsi ngatibo oya byo gukumbura Thibaut Courtois bibaho nivyo gusa no kwimana mengira bitungira cyane irakuraho kazi yasi kabazanira Kero na Vase ariko no basi yava kabazana Thibaut Courtois ariko no bundi jewe kurirwa ho Courtois bakazanirwa Donnarumma harakantu mengi imana yarababikiye kuri ako kantu ka Real Madrid ariko no bundi Courtois yari nzaba mwiza kuri rogero hariyo nivo basikana ka equipe Vyifashe muri equipe Vyifashe nivo mbi totalement unaona Courtois ujaje ibitsindo bitanu byoroshe ya cyane Barcelona ziraza zikamupakira ivyo bitsindo facilement ukabona ko mugabi yazati nari gutsindwa bitanu nkatsindwa bitatu equipe nashoye guproduce ibindi bitatu canke 2 canke 4 ubona ngo hari ikintu agize gute atanze mugabo ataco mushoboye gutanga uwo mwaka Thibaut Courtois naco wo mwagiriza ngo yabaye mu bingo yatsinzwe bitanu na Barcelona ngo yatsinzwe 4 equipe deja mushobora kuba mwankeza facilement pira wanani abakinyi 10 urahutuma wa 11 ngo cugarura wenyene ariyo eregana umunyegora arategwa intege n'abakinyi uko kuntu urabona musi urugero militaire ariko uburyo defense bihagara urabona defense uburyo bariko baritanga basi urabona uburyo Karera sakarira match urabona uburyo Fede ku nimero 2 hakina nk'umukinyi
ugira ngo niyo poste yiwe erega Mbappe ariko aragutsindira ibitsindo Vinicius ariko aradribla kuri urugero yagarutse ko ni ikico tuma wowe nawe utaba motive mugabo urukora aba Vinicius ntazivyarimo urabe Mbappe ntazivyarimo urabe defense yawe ntizivyirimo iyo motivation yovaye kuri Thibaut Courtois nubwo wowe ufise yo tarire exceptionnel. Yes, nuko bimeze ni saa 2:40 reka mukanya gato tugaruke twakira Gislaine. Makuru ya Paris Saint-Germain zagaruka keje. Makuru ya Paris Saint-Germain waje. Nabonye abavye. Niba tuburongo nakanya turaza ko tuyaca ko mu mpera. Nabonye abavye Luis Enrique n'umuntu w'umugabo ati mu kwezi kwa mbere tuje ku isoko turandira mu defenseur mu Polivara turandira mu kinyo hagati mu kibuga. Kandi iconzi coco Luis Enrique aragukorera recruit mukavuga ati uyu mukinyi. Nta mariska ashaka gufata ariko nabonye bashaka ngo Eric Garcia. Eric Garcia arangiza kontra muci. Bakora babwiye ati swat. Muremera ko tunegosia à la fin de la saison yangije kontra canke mu kwa mbere muna two bagafaranga mwiza kwa Afrique ariko ndebeza ko mu maboko y'umugabo yitwa Luis Enrique bamwiza do plus. Oya role rega bagiye ukina ni role yo ku super sub. Kandi yo ikina neza. Reka mukanya tugaruke tuvugane na Gislaine twumve ivyo muri kibonobono.